mu gutsimbataza intayo yo kwikukira dushigikira ikigo OBR kimaze imyaka 10 gikora mu kurushiriza gutanga neza amakori n'amatagisi. Twebwe turi mu runani rw'amashirahamwe y'abamaze gukorwa ko n'abagenana umugera wa sida, twashimye kubahamagara mu ntumbero ko turayaga ukuntu ibintu byifashe ku gateka k'abagenana umugera wa sida muri iyi minsi two turahimbaza umunsi mpuzamakungu wo kurwanya sida mu Burundi. Murazi ko musanzwe uyu munsi wa muhimbaza amakungu yose awuhimbaza ku itariki 1 Kigarama, mugabo benshi bawuhebera kwezi kwa Kigarama kose bakora ibikorwa bitandukanye mu guhimbaza uwo munsi mukuru, bahimiriza abantu kurwanya sida cyane cyane n'ikintu nyamukuru mu guhimiriza abamaze kuwandura kubobaho neza, ko murazi yuko kugira uyu mugera wa sida ndubandanye urandagata, ndubandanye umara inganda, nuko abo bahuye n'ivyo byago baba bafashwe neza, haba mu magara tuvuga mu ingene bakurikana mu buvuzi, haba mu bikorwa vya misi yose mu kubaho kwabo, akaba kandi n'ibindi tuvuga tuti guhindura ingendo, inyifato nziza yo gutanduza abandi no kubaho neza, kugira ngo uwo mugera n'imiburiburi ugabanuke rwe bishemeye mu Burundi. Eka mbere murazi ko abantu bagendagenda ugabanuke mu karere, mu Afrika no kwisi yose. Mu biharuro vyakozwe mu mwaka wa 2017 abagenana umugera wa sida mu Burundi bagera ku 83, aho arimo abakuze 77 n'abana 600, kandi abo bose bakaba bariko barakurikiranwa mu bigo bisanzwe bibakurikirana. Rero tuvuga mu tandukanye ibintu aba nababa bazwi ko aba bamenyekana ryari, bamenyekana umaze kwipimisha. Ko twe tuvuga tuti umuntu wese uzi ko taripimisha umugera wa sida nduje ngaho ushiragati mu ginyo unamugera wa sida ufise, ubimenya umaze kuwipimisha. Abapimishije nabo tumenya nabo bakurikiranwa mu bigo duhurikiyemwo. Ibyo nivyo byari dufatirako, haba mu bigo vya leta, hariho ibitaro n'amavuriro, haba ibigo by'abikorera twabo vyegamiye amadini canke amashirahamwe atandukanye nguko musanzwe mubizi. Ubu rero tuyire duhishije mu mwaka wa 2005 hari itegeko ryashizweho rikingira amateka y'abagenana umugera wa sida, ryasinywe ryari ryashizeho mu gihugu. Mukatwa twabonye yuko iryo tegeko riri mu tunenge, ikanoneho urabona kuva muri 2005 kugera ubu hari ibintu bigenda birahindagurika. Ejo bundi bari batumiye hari uruganda rwabereye ajya kuri INSP itariki 29 mu Nyonyo, ikira kigo ca CEPSNRS cyari cyateguye uruganda gihamagarira ababijwe ari twebwe abagena ngo basida, abafasha muri cyo gikorwa bose, abashinga amateka, kuko barabe ingene iryo tegeko ryoshirwa ku rugero tugezeko rinyanyugwe, amwe ugena mugera wa sida by'ukuri akingirwa mu mateka yiwe. Kandi uruganda rwagenze neza, kaba duteye akamo rero ababijeje kubyo bose iyo ndego rinyabashikira imbere baze bayinyarutse bayidusinyire kugira ngo ugena mugera wa sida abone yuko agenda akingiwe. Nuko rero umucamake tuvuga tuti ivyo nibyo tubashaka gushikira intahe muri iyi minsi twe turahimbaza kurwanya umunsi mukuru mpuzamakungu wo kurwanya sida. Tubona yuko abagenana umugera wa sida mu Burundi by'ukuri baremye, kandi turabaremesheje. Tubona ko leta atajidakora kugira ngo bakingigwe, bakurikiranwe, kandi amagara yabo kumifata neza, mu kibano cyabo bagume bifata neza. Ibyo twaba tubikangurukira rero leta n'abayifasha bose, natwebwe nyene mashira hamwe yacu atandukanye tunganira muri iyo migambi. Kandi baduteye akamo rero abamaze kuwandura ko ari bo boba abambere rero mu kwifata neza, mu kugira ingendo nziza yo gutanduza abandi, kandi no kwigwanaho kugira ngo nabone babone yuko bahamagariwe ko nabone gusahiriza leta n'abayifasha muri ibyo byose dukeneye. Ko tuvuga duti dutukiriye abasaba gusa, natwe tubuje mu mugwi bagira ico bo kwimarira
mu bituraba mu bitwega mu kugwanya sida no kubaho neza kwacu. Mu gutsimbataza intayo yo kwikukira dushigikira ikigo OBR kimaze imyaka 10 gikora mu kurushiriza gutanga neza amakori n'amatagisi.